Okay, tubandanye rero ubu rero tugira dutangure rero ya introduction kugira mubanze mutahure ubu tugiye mu cigwa cido nido twovuga cigwa ca DeFi decentralized finance no kuvuga finance decentralized ni kuvuga ikintu kiri decentralized ni ikintu wewe ushikira ata wundi umuntu agiye kwenjeramo ata wundi umuntu agiye kumenya ivyawe ivyo urimwo ikamenya wewe wenyene. Reka tugende tuje ku mabanki. Amabanki ari centralize kugira tumanze tukompare ibiri decentralize ni kuvuga finance decentralize na finance centralize. Duhere ku mabanki ari centralize ni kuvuga decentralized finance ni kuvuga finance decentralize iza kopoza finance decentralize naho ni ivy'amabanki. Ubwa mbere twabonye ko ikintu kiri decentralize kiba kiri mu maboko y'umuntu ni kuvuga banki duhe nk'akarorero banki ni finance centralize kubera amahera ni umuntu afata akagira akiyumvira kuri banki hanyuma amahera tukagira amadepo tukayashira muri banki yiwiwe aba yafise ko iki uburenganzira hari banki ashobora kuyugara akayiba ivyo birakunda iki naco muri hari fibrese byo tuvuga ibintu tugaya muri ibintu vyerekeye amabanki muri finance centralize ni umwanya muniniya umuntu nk'akarora agiye gusabayo nka credit hari amadokima musaba ibintu bamukata agapapuro kose baramusaba ingwati kugira ngo baramusaba bamusinyira ba varizere ivyo n'ibindi ni ibintu biremera abantu muri centralized finance. Habaho ingendo gufata amatike ngiye hariya banki iri hariya ngiye ibi nibi ngifashe urugendo fashe imodoka ndatwaye ipapuro ivyo byose n'ibintu bitwara umwanya bigatwara niki n'amahera ibintu bishobora gutuma n'uburyo bwa ntabura muri banki bushobora kugira isanganya banki ntashobora kwibwa amahera yabo agaherayo bikazogorana ko banki ishobora kwishura abari bafise amahera so gutera intambara iyo banki igaturirwa igasahurwa. Ikindi naco kuriha inyungu usanga ari inyungu niniya hariko ama pourcentage maniniya usanga arimera nyene kuba yarakoze yarasizeyo ubwo buryo. Ariko rero tugiye muri turiko turavuga ibintu tunegura muri central ibintu bifeblesse bituma niyo decentralize iyo finance decentralize yaje ikorera muri blockchain yaje kumera nk'itosora nico twavuga nk'akarorero ni kuvuga ngo twabonye ko ari application zakorewe muri blockchain hama zigatuma zikaba izo application inkuru ni kuvuga ama operation yazo akadepanda akaba facilité par smart contract ahantu twatebera manzo mutahure ni kuvuga izo application ziri decentralize izo platform ziberamo finance decentralize ni kuvuga izo application twabonye ko izo application ziba zigize zakorewe muri blockchain kandi izo application mu yose itegezwa kuba ifise smart contract ukuntu yubatse smart contract yerekana amategeko yayo imikorere yayo kandi iyo smart contract niyo ifacilita les opérations zibera deda muri iyo application ibiri connecté na blockchain. Ni kuvuga rero aha rero biratandukanye cyane kuko ni ubwa mbere izi platform tuzobabwire ahantu ukuntu ushobora kubigira ubwa mbere urashobora gusaba credit muri platform ugatanga ikintu c'ingwate cyonyene ukabura hejeje nta bintu by'inyungu nta bintu by'amakato biba biheze ufa kuba uzi gukora izo application izo platform hanyuma izo platform uzizi ukacomenya ikintu cyo kuba ushoboye gukora izo operation hanyuma ukaca wifitira niyo ngwate ukaca wisabira credit bisabira intuzenye umukopo hanyuma ukawuronka ingurane dusaba ugasaba ingurane. Reka ndabaha akarorero nk'uko urashobora kuba ushaka nka credit
ugakusaka nk'amabenebe ya $100 ico bagusaba cakubwira ati riha nkuko urashobora kuvuga uti jewe no kwironkera benebe no kwironkera benebe no kwironkera amabenebe yo ndabona azohava aduga cyane reka fate ibi bintu zenye dufate aya ma Ethereum nk'akarona reka fate zino Ethereum nkeneye ndakeneye Ethereum reka rero izi benebe zitwanda zigira ingwati bampe ama Ethereum no kuvuga uco ufata za benebe utagomba ukagenda muri platform ukaca usaba intozenye iyo ngwati iyo plito uwo mukopo wa yo credit ya Ethereum hama kaca kubwira ati cutanga benebe za $100 ukaca ufata za ukaca ugira depo yizo benebe za $100 bakaca baguha Ethereum za $100 nibaza ko ngaha muri ko matahura kugeza ngaha reka tumaze tugarukire ngaha cigwa tuzobana n'ahandi tubabwire ukuntu ushobora kunguka ushobora guhomba nuko bibandanya bimeze ariko gikuru umanze umenye ukuntu ushobora gusaba credit ushobora gusaba ingurane muri izi platform za DeFi kandi ukaba protege ugatanga ingwate bakaguhereza ivyo uba ugomba muri iki gihe ushobora kubona iyi coin izohava isumba iyindi izogira agaciro hakiri cyane hama ukaca ukora iyo depo hama ukaca guha iyo ngwati yawe nizere ko mutawe kugeza ngaha murakoze ubwa mbere nashaka ubwa mbere ngire nk'akantu mutahure isi iri kiragenda muriko murabona yuko ibikorwa byo muri banke biriko biraza muri ino industry ya cryptocurrency reka rero tugira tubibone rero ubu rero niho ucubona yuko uti bwa bundi aho ko nogira depo y'amahera muri banke nofuma nja muri DeFi tugira tubibone nkuko twayibonye muri platform twabonye ama platform ushobora gukoresha ni menshi muga twaye turakoresha iyo bita PancakeSwap na Uniswap twaye turavuga nk'izo nk'akarorero kugira ngo uri karigaze no nyigisho ashobore kubazi imwe muri izo canke zibiri muri izi tubabwira ikiba gikenewe nuko cumenye ukuntu uzikoresha hari ikintu twita inyungu no kuvuga inyungu rero dushobora gukora muri platform izo platform nizi urakora ikintu citwa liquidity providing no kuvuga ni liquidity utanga niko twayibonye iyo liquidity providing no kuvuga utwara coin zawe ngo dufate nkuko nkafata nka BNB bagusaba muga ko twara ampere no gutwara ama coin abiri ari ampere nkafata nkagira locking ya crypto nka BNB na nk'akariro rero na Trone aho ikadufate nka ngize deposit ya BNB n'ama XRP ni kuvuga liquidity providing ufata coin zawe ziri ampere zawe ukaziroking ukazugaranira muri iyo platform ni kuvuga bica bigizante bishoboza iyo coin yabo iyo crypto yabo ni kuvuga muri iyo platform haba hariyo ama crypto money asabwa ko bakorera ko si yose isabwa yuko iyo coin yabo iri muri iyo platform ya DeFi yabo birayishoboza bigatuma ishobora kuba tradable nko twayibonye ikaba tradable kubera ifise amafunds menshi ifise imitahe myinshi abatrader bacaza kuyitradinga ishobora kugira ngo ibe tradable ibe traded kandi ibe swapped ibe traded and swapped facilement kugira ngo ntihagire ico vyonona kandi ivyo bituma kandi ntihagire ico vyonona kuri pri y'iyo coin ugasanga ntigumi ihungabana cyane ariko ico ntibibuza yuko abatrader bahomba canke bakunguka kuko bivaria sero ni soko ni kuvuga pri yayo iguma iri tradable iguma ntiduga cyane ntigirante nitwiga trading muzoyibona ukuntu ushaka gufata position mugabo ikamara iminsi ya position itaraba complete
Okay, nizere ko mutahuye ubwa mbere kugira ngaha mutahu ico twita liquidity providing, ni kuvuga utwara amacoin yawe amakripto yawe ukayagwaranira mugabo ugatwara ari ampere ukadepoza ama BNB n'ama XRP ukayashirayo hanyuma akaca bishoboza iyo coin yabo kugira ngo ibe tradable ibe swapped ibe traded n'abatrader bikaca bituma kandi niyo abantu bagize swapping ataco vyonona ku giciro cayo itacihuruduka ngo ikoroke. Ni ukuvuga rero wowe ucuronka inyungu gute? Wowe muri za ntuzenye muri za crypto wakorerayo ntuzenye deposit ama transaction azoba bazikoresheje niyo azoba ibihembo kuri wewe mugabo bikavana n'uburyo washizeyo. Transaction zizobera muri iyo platforme nizo zizoba ibihembo vy'abakoze locked z'abakoze locking y'ama coin yabo nk'akarero wewe wakoze ntuzenye deposit wa lockings BNB na XRP ama transaction yo muri XRP na BNB azoberayo niyo azoba ibihembo vy'iwawe ama percentage niyo zokorako bakaguhemba. Ni kuvuga ko ucereka amahera wese muri platform umva yuko ucubironkera inyungu. Ni ukuvuga ivyo bikavana n'umutahe kandi wewe washizemo ntaco uronka menshi usizemo make usizemo menshi uzoronka inyungu niniya. Aha nibaze ko iki kintu ca liquidity providing mu gitahoye nizihe ngaruka mbere zishobora gushika koko twize ibintu kuvuga urashobora ni vyiza ko cuvuga ikintu ingaruka zishobora gushikira umuntu kuko ikintu cyose umuntu akora gishobora kugira ingaruka nziza canke ingaruka mbi. Niki ikintu ingaruka mbi zishobora gushikira umuntu yakoze iyi liquidity providing akashira y'uburyo bwiwe. Bwa mbere twabonye ko ukuntu deposa amacoin ari afise ari atandukanye hama turabona no kuntu uronka inyungu zo ko ya ma transaction abera muri BNB watanze ariyo azotuma ibihembo vyawe biza muri XRP. No kuvuga no kugira deposit y'ama muri liquidity providing uraraba coin ziguma zikoreshwa akaba ari cuza gushirayo. Okay, dufate uragira analyse ukarabana coin ikundwe gukoresha nico gituma twiza analyse. Ni kuvuga rero ingaruka mbi niko hari ibintu bitwa impermeable loss. Ni kuvuga uragira uruhombo rumeze uko nk'akaroro nko bakubwiye bati tuzoguha 50% yizo washizeyo mu kiringo ikiniki kubera wagize locking no kuvuga uraburiha nk'imyaka 2 canke imyaka 3 canke umwaka umwe canke amezi 5 tuzoguha percentage iyi. Mu gihe rero ugiye gukurayo umutahe wawe n'inyungu urashobora gusanga iyo impermeable loss urashobora gusanga za coin washirayo zataye agaciro. Wari washizeyo coin zivara $100 ukazusanga mugabo ugiye kuroki ugiye ku unlocking kugira lock icagihe ca locking kiraheze ugiye gutora ya macoin yawe ugiye kuyatora ukazusanga za coin zarakorotse. Wasizeyo BNB zijana mugabo ubu BNB zijana zivara $80 urumva wakorovye ucuronka amacoin menshi y'ama BNB mugabo usanga nta nyungu mu ma USD uraronka. Rero ikintu kice gisaba niki nuko wewe utegereza kuba ufise inyigisho za holding nuko umenya igihe cyo kugurisha n'igihe cyo kutagurisha ko wungutse ama PS garda ama PS yawe ukacurindira igihe zizodugira kubera wasizeyo ko ni PS ntizahindutse zabaye nyinshi mugabo valeur niyo yahindutse. Nico gituma nababwire nti subi inyuma gato kugira ngo ngire kandi abantu bari barakorera zino nyigisho igihe coin ikorotse uguze nka coin nka XRP zijana usanga zigize kuri 70 ugurishije ntiuhomba kuko hakoroka valeur ariko ama PS aguma ari yayindi. No kuvuga igihe cyose izoduga izo gusanga aho yagusize kandi yongere iduge iguhe n'inyungu akantu gitahore mu bintu vya crypto money hahomba umuntu agurishije. No kuvuga ugiye kugurisha ngo nuko ikorotse ubuhomvye kuko hakoroka valeur ariko ama pièce waguze aguma ari yayandi. Nico gituma n'umuntu agiye gukurayo muri providing uheje ugiye gutora inyungu wahawe muri liquidity providing wasanga iyo coin yarakorotse ukaca wihuta kuza kugurisha ubuhomvye niko uba ufise izinyigisho. Okay, ufise ama pièce menshi ariko
yakorotse nta kibazo ko washize nimba wari wasize pièce nk'umuriyoni ukaba ukoye iyo pièce 1,500,000 ukaca usanga izo 1,500,000 zivara 80 mugabo ugishirayo $80 mugabo ugishirayo izo 1,000,000 zavara $100 mugabo 1,500,000 zivara $80 ukaca ugurisha wewe urahombye nta nyigisho warose menya igihe cyo kugurisha n'igihe cyo kutagurisha nizere ko kugeza ngaha mutahoye risike zikunda ikindi gikunda platform igihe utayize neza ngo menye izo arizo smart contract yabo irashobora kuhakingwa no kuvuga smart contract irashobora kugera muri blockchain ifise tunenge blockchain kayakira hama abahaka bakayihakinga nk'akaronka Trust Wallet mu gihe ifise nk'intege nke nk'abahaka barashobora guhakinga irya smart contract yabo hama bijya biberayo byose biberayo byose umuhaka bikaja iwiwe ariko ivyo keshi ukoresha platform ziba zizwi nizere ko kugeza ngaha mutahoye ikintu twitwa liquidity providing ko bikorwa inyungu kwikorwa n'ivyo kwitonderwa murakoze cyane. Okay, tubandanye n'ivyigwa ubu tugeze kuri chapitre ya 4 ariyo DeFi majambo yose ni decentralized finance no kuvuga finance decentralize. Imbere yuko tuja idonido mu cigwa reka tumanze tuvuge mbega iyo finance decentralize ikoregwa hehe. Icambere nuko mwomenya hariho muri nkuko twabivuze muri blockchain haba hariho application zizubakiye kuri blockchain. Izo application nizo twita dApps ni kuvuga decentralized application. Decentralized application ni kuvuga les applications ziri decentralize. Ndatanga akarorero twantanze akarorero gakomeye nko kuri Trust Wallet ni kuvuga uwayikoze aheje kuyikora ni kuvuga burya ntashobora n'uwayikoze ntashobora kuyikontrola aheje kuyiransa ikiba decentralize nawo nyene gukora iyo application ntaba gifise uburenganzira bwo kuyikoresha ivyo agomba ngo amenye amakuru yayo ngo amenye ibiriko birakorerwayo abariko ashira y'amahera ivyo ntibikunda. Tuvuze dApps nk'akarorero reka dutanga akarorero dApps ni kutubonye ko ari application decentralize ni nkuko hariho nama dApps nama application ari centralize. Reka dutanga akarorero nkuko kwa Facebook nk'akarorero Facebook ni application iri centralize kubera nk'ubu nyene Facebook yoshaka kuvuga ati ndayugaye bigakunda. Nka WhatsApp ni application iri centralize kuko iri controle n'umuntu nyene aracayikontrola ko yavuze ati jenga mu ndayugare WhatsApp birakunda. Iyindi novuga twovuga n'izindi zitari nkeya z'amarezo sociaux dukorerako shatse gutanga nk'akarorero n'izi za Amazon za Alibaba nk'akarorero Alibaba ziri centralize kubera benezo bagomvye bozugara baracazikontrola canke nk'ama échangeur ari centralize kubera benezo bagomvye bozugara n'amahera y'abantu baba bafiseyo bakayatwarana. Ariko dApps decentralized application application ari centralize no kuvuga bene kuzikora bayiheje kuzikora bagize lancement ikabareyisi ikaba verifie muri blockchain ubwo nyene kuyikora nta burenganzira aba kifise ko havuga ati yoyugara ntibiba bigikunda. Nizere ko ngaho mubonye itandukaniro riri hagati ya decentralized application na centralized application. Yoza ko mubonye itandukaniro riri hagati ya application decentralize na application iri decentralize. Tuciye tuvuga rero iyi DeFi decentralized finance ikoregwa muri ayo ma application ari decentralize adashobora gukontrolwa n'umuntu. No kuvuga hariho ama platform ari decentralize. Platform ari decentralize azwi akoregwamo decentralized
finance akorerwamo iyi finance decentralize. Kugeza ubu ndibaze ko muri ko muratahura buke buke ndasubiyemo nkuko subiyemo gatoya mu application ari decentralize. Haba harimo nk'akaroro izikora nk'akaroro swapping, haba hariyo muri abari ayo application ari decentralize muri iyo no monde ya industry ya cryptocurrency, nuko izo application ziba ziri muri blockchain, haba hariyo dApps muri blockchain. Ayo dApps nayo application ari decentralize na twatanga akaro nka Trust Wallet n'andi wallet muco muvyumva. Akaba n'ama application dukoresheramo swapping nkuko twabibonye mu kigo cya swapping, akaba n'andi ama application yakoramo ikintu cyitwa lending, andi ama application dukoreramo staking nkuko twabibonye. Ziriya application zose ziba ziri decentralize ku buryo nyene kuko irya application adashobora kugira uruhara ku bintu bikora berayo. Aha tuca tubwira ko tuvuga nka cake nimora tuvuga ngo birugara, ngo mbega ko nasize ko nagize staking ngaha ngo ntibizohava vyugara ngo PS zanze zikora gorana igwagwe. Oya, mu application ari decentralize ibintu vyo kugara ngo vyugawe nk'akarorero ntibikunda. Reka ndabankara akarorero nka blockchain ya Pi, ni kuvuga anikora ahejeje kugira lancement ya open mainnet, burya nyene abayihaye isi yose nawe nyene ni kuvuga na ziya PS kugeza ubu zabaye migere nta burenganzira zifiseko. Mugakiye gihe open mainnet zo tarashika muri wallet yawe abakizifiseko uburenganzira. Ngaha anibaza ko muri ko murabitahura buke. Rero niko ndaba andi muntu mbere yo kubereka neza ukuntu mukwiye kumenya bavuze bati decentralized finance ibera mu platform ari decentralize, mukamenya uti none ama platform umuntu yokuramo ivyo bikorwa ntiyibwe ntivyugare kubera umuntu yo yagira icizere gute. Icizere nuko izi application zi decentralize na nyenezo ntabakizifise ko ububasha ku buryo ashobora kuzugara akavuga ngo vyugaye ngo turahombeyeyo abagize ibi ntibiba bigikunda. Turabonye ubwoko bw'ama dApps bushobora gukora swapping, staking, lending n'ibindi. Reka tubandanye tuvuga none izo application ziba zikoze gute. Ni kuvuga application iri decentralize ibifise ikintu bitwa smart contract. Smart ni kuvuga n'ikintu ciza, ikintu gitomoye, contract naho n'amasezerano. Ni kuvuga kira application yose iba ifise ico bita smart contract. Iyo smart contract niyo iba ifise amategeko y'umuntu aba ariko arayikoreramo. Reka ndavuga akarore nka dutanga akaro nka Trust Wallet kugira muco mutahura. Smart contract ya Trust Wallet yemeza ko kugira ngo ukore swapping utegeza ko ufise amakato pen import ya coin yerezo yariyo yose. Kandi smart contract ya Trust Wallet iratwara amakato menshi umuntu aza kukorerayo swapping canke transaction muri Trust Wallet adafiseyo azanye ico twovuga coin idafise rezo ya BP20, kuko muri smart contract umuntu abafise ama token yo kuri ama coin ayo kuri rezo BP20 uwo ari favorize mu ma swapping no ma transaction. Ariko uwundi umuntu muri iyo ni smart contract ni kuvuga amasezerano yiyo application, ama condition y'ukuntu yubatse uzanyeyo coin yo mukuri nka yo kuri rezo ya Solana ikigusaba yandi amategeko ibindi ukora kandi kagutwara amakato menshi. Nico twose tuvuga smart contract niko iba yubatse. Ni kuvuga ukigenda gukora iyo swapping ntuzenye smart contract ikikwereka condition zisabwa. Nibaza ko ngamwe ko murabitahura, kandi wihenze ugakora ikosa ukaza gufata rezo ya ERC20 na rezo ya BP20 ukabihuza ukaza kugira swapping. Smart contract ica intervena ikaplika ama condition isaba ikacibaninga ikaca iturira ubwo buryo bwose.
ni ukuvuga nibaze ko muri ko murabitahura tuvuze smart contract ya application, ni ukuvuga ati mu rwego rw'umuntu rwose usanga rufise amategeko, kandi iyo smart contract usanga iba iconnecte muri blockchain, na blockchain iba ibizi, ntishobora kwiyadukiza ngo iyo application ikora ivyayo muri blockchain bitari determine. Nizere yuko mutahuye icarico decentralized application ama dApps na centralized application, nico twovuga smart contract. Murakoze.